abaroga, abarogesha, abatega imitego, nta numwe woshobora gufata abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Nta na kimwe boshobora. Imigambi ya Satani nishoboka ku bagororotsi b'Imana. Bubakiwe uruzitiro rutamenu. Haleluya. Erega abantu b'Imana ndababwira ikintu kimwe. Shalom, shalom. Bakunzi bacu dukunda cyane bahori CANAAN TV. Ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko tutangura kuganira, reka dusenge. Ndashima Imana umuremyi w'ijuru n'isi ko yadukunze urukundo rutangaje, akaduha Kristo umwana wiwe ngo apfe ku musaraba ku bwacu, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko araga ubugingo budashira. Turahwiriwe Mwami Imana kuri kumwe natwe, kandi wavuze neza ko atanumwe zo gukura mu kiganza wakunze nawe watoranije. Ntaco hangara abana bawe kubapfumbase mu kiganza cyawe. Turahiriwe, dufise ihumure, dufise assurance ko dufise umwami adukunda kandi aturinda, adasinzira, adahunyiza ku bwacu, ahora ari maso imisi yose. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Jambo rero Imana impaye kuganira namwe ni jambo rivuga ngo ntugire ubwoba. Haleluya. Ntugire ubwoba ku kintu cyose cyangwa ku muntu wese ikiguhagurukiye cyose, ntikigutera ubwoba. Nta kintu na kimwe izogutwara uri mu ruhande rw'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uri mu ruhande rwacu arakomeye cyane gusumba uri mu bisi. Amen. Uyu ari hejuru ya byose, uyaganje byose, uyabona hose, azi byose, nta kintu na kimwe gishijwe mu nyunga ziwe. Haleluya. Ntaco gushikira na kimwe atagipermesi, kuko mu kiganza ciwe nta muntu nta kintu coza kugukura mu kiganza ciwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu guharura igice cya 23, dusome umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 24. Turasoma igice cya 23, dusome kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 24. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ivyo yavuze reka ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Ndaba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo, nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo havugirizwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Erega ibyo kuraguza ntacyo byotwara aba Yakobo. Haleluya. Canke abapfumu ngo bagire ico batwara Abisirayeli. None biravugwa ku ba Yakobo no ku ba Isirayeli ngo ewe kuntu Imana yakoze. Raba iryo hanga rihaguruka nk'intambwe y'ingore, rivumbuka nk'intambwe y'ingabo. Ntiriryama ritariye ico gishe, ritanyoye amaraso y'ibishwe. Amen. Ariko murumva ingene Imana ihagarara ku bantu bayo. Murumva ingene Imana ibereye maso abantu bayo. Haleluya. Mana nukuri ndasenze
ngo igufashe nandi mfashe twirundurire muri yo, twirundurire mu Mana, twizere Imana, twishimikize Imana, twigire umurongozi wacu. Haleluya. Iyi nkuru twari twayiganiriye ko n'igihe Baraki ituma Baramu ngo aje kuvuma ubwoko bwa Isirayeli, ko uyu mwami yari afise ubwoba bukomeye, kuko murazi ko bagiye bakora ibintu bikomeye, aho baca hose bagenda bumva bakubura. Baravuga ati jewe ja kubagwanya ntavyo nshobora, ariko reka nkoreshe umukozi w'Imana agende abamvumire, kuko umuvuma Baramu yavuma abantu warafata. Haleluya. Warafata. Ariko wagiye kubavuma, umva iby'Imana ibyo yabonye. Ngo rega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze ntizobishitsa. Yaravuze ko ubwoko bwa Isirayeli ari hanga ryayo, kwibabereye maso ko ari we mwami wabo, ko ari we murongozi wabo, ko ari we mutabazi wabo. Haleluya. Iravuga ati nta uzokuvuma nzomuvuma, uzoguhezagira nzomuhezagira. Ibyo yavuze kuri rihanga, Imana iravuga ngo acabona bidakunda ko bavuma, kuko ntiyorenga ku cyo Imana yavuze ngo bishoboke. Mbega we yakuvuze kwiki? Erega ndakubwire muntu w'Imana, ega ya majambo uyu munsi turiko turavuga kuri Isirayeli, mugabo iki cyari gitutu kivuga twebwe uyu munsi abana bisezerana bona mu bwami. Twe turi abana bo mu bwami, turi hanga ry'Imana, turi hanga Imana yitoranirije. Haleluya. Haleluya. Ibi bikuvugwa ko bimvugwa ko, amen, kuko Imana yavuze ngo abanje nabaciye nk'imanzi mu biganza byanje. Imanzi ni imirongo, Imana igomba iri kwirayiraba, uko iravye irakubona. Haleluya. Uko ikwiravye iyi mirongo irakubona, irambona. Mana we mvuga iki? Ngo ibyo yashinze ntizobishitsa. Umva yaravuze ko izokurinda, ngo ntisinzira ntihunyiza, ku murango no mwijoro ihorera maso ku bwawe nanje. Iravuga ngo igikoze ku mugorotsi wanje kiba gikoze mu mbone y'ijisho ryanje. Urumva Baramu abona ni hanga ritavumika adashobora. Sinorenga ku by'Imana yashinze ntibikunda. Ntawo shingura karima Imana yashinze, ntawo vuguruza icyo Imana yakuvuze. Inde haleluya, haleluya. Ntawo vuguruza icyo Imana yakuvuze ko nicyo yavuze. Never. Satani yogerageza, nkuko Nehemiya atacitse intege, biragusaba kudacika intege, kuko ikibazo nuko ducika intege. Kandi ucitse intege umwansi abakuronse. Komera. Haleluya. Ndagukomeza nanje nikomeza, dukomere. Yavuze nibesha. Amen. Ngo raba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Wabyumvise? Baramu aravuga ati haterega nabariwe kubahezagira ahubwo kubavuma. Ibyo wambwiye ntibishoboka. Imigambi ya Satani ntishoboka kubagorotsi b'Imana. Bubakiwe uruzitiro rutamenu. Haleluya. Erega abantu b'Imana ndababwira ikintu kimwe, burya intambara Imana itugwanira ni nyinshi ntiziharurika. Tugenda mu gisagara Satani aba yateze, tujya koga muri dushe aba yateze, dufungura aba yateze, turyamye aba yateze. None nabo mwumva bagwa mwitiro? Ntabaje mu madushe bakagwayo, ntabaje mu mabarabara bagasigara. Wowe rero ubayeho kubera ubuhinga bwawe, ubayeho kubera ntiwibwa, urugo rwawe rurarinzwe kubera ufise security. Mbega ntabo murumva biba security zihari, we kubera iki byawe birindwa.
hari ukubereye maso, hari umuteramyi. Haleluya. Tikaya basayi telebonde kai. Hari umuteravye adasinzira, adahunyiza kubwawe nawe. Notayala senterebo. Haleluya. Ntasinzira, ntahunyiza ari maso, ntuvumika. Haleluya. Ngo umurongo wa 21, nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo. Wumvise ko ibigabitanyo byawe arivyo bituma Satani agucobora. Intege nke zawe nani nizo zituma umwasi aronka umuryango yinjirana. Satani nta bubasha na bumwe yaradufiseko. Ariko turamuha ububasha, tukamwugurura umuryango akinjira, akadukorera ibyo ashaka, akadukoresha ibyo ashaka. Ariko Imana siyo yananiwe. Imana yaravuze ngo ndabashize imbere inzira zibiri, hariyo ubugingo n'iy'amahonero. Ariko abana b'abantu bahisemwo amahonero, iyo ubugingo barayanse. Satani azoreka gukoresha ibyo ashaka, azoreka gukoresha ibyo ashaka. Imana siyo yadutaye, Imana siyo yananiwe. Ni umwana w'umuntu yayinaniye. Imana yihagaze ku ijambo ryayo. Mwabyumvise ngo nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo, nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli. Haleluya. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo. Imana ihagarara mu mashimwe y'abana bawe, Imana ihagarara mu makoraniro y'abana b'Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri gusa cyangwa barenga ngo bakoraniye bavuga izina ry'Imana, Imana irazi ikavyagira muri bo. Mugabo igihe hari mu icaha ntijamo. Haleluya. Haleluya. Rero ngo nta cyaha yababonyemo, nta bukozi bw'ikibi, barongogwa nayo, baca hibabwiye, bakora ibyo babariye, Imana ikabashorera. Nawe ukaba ushaka gushorerwa n'Imana, kora ibyo igusaba. Haleluya. Ngo muri bo havugirizwa impundu z'umwami, havugirizwa n'impundu, bararirimba baratazira. Oh haleluya. Mwami Imana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Mwami Imana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Mu ba Yakobo hama indirimbo n'amatazirano. Haleluya. Haleluya. Ngo Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Haleluya. Erega ibyo kuraguza ntaco byotwara aba Yakobo, canke ubupfumo ngo bugira ico butwara Abisirayeli. Mwabyumvise? Abaroga, abarogesha, abatega imitego, nta numwe woshobora gufata abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Nta na kimwe boshobora. Udaciye umuryango nta na kimwe. Hariho inkuru nariko ndaraba ngaha kuri YouTube, umudamu umwe yari yagenda ngo kurondera amapawu, bakaje baramusaba amasacrifice bimaze. Aratanga mwene wabo, aratanga umugabo wiwe, aratanga ihasajya w'uwo mwene wabo. Ariko hari umwe w'umusenzi ngo kubara umwana, aragerageza ngo mutange biranga. Baramubwira tutamutanze dutanga wewe, dutwara wewe. Ngo atega imodokari yiwe. Ebye we Imana iramukuramo, kuko ngo yaciye abona mugenzi we amusaba lift. Donc bahuriye mu nama, yagiye mu nama, baca yinjira mu modoka yiwe kugira ngo bagende baraganira. Imodoka ifata umushoferi ageze mu nzira ahura n'umwana uwo oye yamuteze nyinabo. Ya accident ititwara umwana wiwe. Aravuga ati jewe ubushobozi buri muri
Sebastien yitwa Sebastien umuhungu ati ubushobozi namubonye inkome ati protection iri ku buzima bwe irarenze ati none jewe ivyo nagenderamwe ndabihevye ndagomba kwizera Imana ya Sebastien. Muriko muravyumva abayakobo ntibavuma abizeye Imana by'ukuri abagiye mu Mana bakizera Imana n'imitima yabo n'ubwenge bwabo n'inkomezi zabo nta mwasa abegera kuko bafise uburinzi butangaje. Haleluya haleluya. Ngo raba iryo hanga rihaguruka nk'intambwe y'ingore rivumbuka nk'intambwe y'ingabo ntiriryama ritariye ico gishe ritanyoye amaraso yabishwe. Amen. Isigura ngo bahagurutse baja mu ntambara. Haleluya. Bahagurutse baja mu ntambara nta mwansi abahangara. Intambara yose bagwana barayitsinda kuko sibo bayigwanirwanwa n'Imana. Haleluya. Rero umuntu w'Imana murumva ko Imana kugendana na Imana kuyishira imbere mu byawe ni inyungu yawe. Haleluya haleluya. Ni inyungu yawe kandi akaba n'umugambi w'Imana. Imana ibishakira umuntu wese kwabaho ubuzima bumeze neza. Haleluya. Rero nahawe nanje. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha. Mana y'imbabazi n'urukundo n'ukuri sindambirwa kuguhimbaza no kugutazira kuko urabereye urakwiriye gushimwa urakwiriye kunenazwa kuko niwe murinzi wacu niwe muteramyi wacu uri byose muri byose nyaguhoraho. Ese cyompa mwami Imana umuntu wese azokumvira ijambo akagizera akamenye ko ari iry'ukuri ko udahemukira abawe na rimwe. Haleluya. Mwami wanje ndagushimiye kandi ndakunenahaje icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.